Lyca Mobile, umuhora mushasha ugiye gutangura gukorera mu Burundi. Iruhande ya Limitel Econet Leona Mob, ishirahamwe Lyca Mobile Burundi ryarahawe uruhusha rwo gukorera mu Burundi. Biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryatewe ko umukono itariki 10 Gitugutu umwaka wa 2025. Iri shirahamwe ryamuka i Londres mu Bwongereza. Ryashinzwe hagati y'umwaka wa 2005 na 2006. Riri mu bihugu 200 harimo bibiri byo muri Afrika, Tunisia na Uganda. Uwo muhora ufise abanywanyi barenga miliyoni 16 ku isi yose. Ryatangujwe na societe yitwa Petigo Commercio International. Iryo shirahamwe riratanga umuhora wo guhamagarana kuri telefone, réseau na internet. Iyo bije gukemura ikibazo c'itumatumana mu Burundi. Ico twobanza tukamenya nuko iryo shirahamwe atama antenne rishinga mu bihugu. Ico rikora ryegera amashirahamwe afise ama antenne rikayagurira imitekero, gutyo rigaca riyagurisha mu banywanyi bari. Yamara uwo muhora uje mu gihe yari ihasanzwe ibikorwa vyayo bicumbagiye. Beneyo bidoga bavuga ko biva ku bukene bw'amafaranga mva makungu ndetse n'ibitoro bisahiriza umuyaga nkuba iyo wacitse. Ivyo bibazo bibiri ni bimwe mu bimaze igihe muri ico gisata c'itumatumanaho. Bene imihora bamenyesha mbere ko ryoba ari ryo soko rya service mbi zidogerwa kandi izimvye. Mu ruganda rwigeze gutunganywa n'ikigo EFC mu mpera za ndamukiza uyu mwaka ku bijanye n'ico gisata cyo gutumatumanako, hari umwizero watanzwe ko ibibazo biri muri ico bishobora gukemuka. Innocent Nizigiyimana, umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu bijeje kwiga imigambi y'iterambere yaramutumire muri urwo ruganda, yavuze ko nk'ibijanye n'ubukene bw'ibitoro bikora kuri ayo mashirahamwe bizokemuka kuko ngo vuba cyane umuyaga nkuba uzoshwara igihugu cose kandi ku rugero rukwiriye. Uwo muhora mushasha rikareba kimwe mu byo uzwi ko nk'akarusho ngo ni ukorosha ivyo guhamagarana n'abari mu bindi bihugu, appel international, hamwe n'icitwa forfait mobile prepay. Ibi bisigura ko umunywanyi wayo ashobora kuba arariha amahera akazoyikora ko mu gihe azoba ariko arahamagara canke akeneye connection iyo ayo yaguze amuheranye. Kuvyerekeye ibiciro vy'imitekero, nk'akaroro muri Uganda 1 giga igurwa amashiringi y'amaganda 3000, ayaba 2500 mu marundi. 5 giga igurwa 10,000, ayaba 8500 mu marundi. 10 giga igurwa 15,000, ayaba 12,800 mu marundi, nayo 20 giga ikagurwa 20,000, ayaba 17,000 mu marundi. Umwe mu bakoresha umuhora aba mu gihugu cy'u Faransa yabwiye Iris News ko uwo muhora usanzwe uri mu bihora ikora neza ugereranije n'iyindi yaho. Avuga ko Lyca ibiciro vyayo biri hasi ugereranije n'iyindi, ibituma ihurumbirwa n'abari mu buzima bubayabaye kandi gatanga amahitamwe menshi y'ico umukiriya akeneye. Iyo bije nk'inyishu no mu Burundi tubiha umwanya.